hari hagize iminsi hanugwanugwa ko hoba hariho ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda bitunganijwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ariko ngo aho ibambewe ivyo biganiro nta biriho. Jerome Niyonzima avugira leta y'u Burundi aramagana ko ivyo biganiro atabiriho. Ivyo bikaba vyavugiwe hariko habera ikiganiro c'abavugizi b'inzego za leta hariya mu ntara ya Karuzi. Kuva hugawe imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda biravugwa yuko mu muryango w'ishyirahamwe rya Afrika y'ubuseruko hoba hariko haraba ibiganiro byo kugira ngo bafashe ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda yotuma imbibe zisubira zikugururwa. Oya, nta biganiro nk'uko mubizi. Urongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu vyafise nk'ikivi harimo kumviriza barongoye ibi bihugu bihurikiye muri uwo muryango. Ico rero yo kiba so kuvuga ngo aba biganiro hagati y'u Burundi n'u Rwanda harimo ko akarere gatekana kandi imigenderanire ikaba myiza hagati y'ibihugu. Kivuga ko vyatewe nuko habaye ubugizi bwa nabi bw'umugwi w'iterabwoba wa Red Tabara akatari gake, bikaba vyaragaragaye kenshi icicaro gikuru c'abayitekera umutwe kiri mu Rwanda. Ibi rero birasaba yuko haba ubwitonzi bukomeye kugira ngo Urundi bushobore gukingira abarundi ivyo bitero vy'imigwi y'iterabwoba. Uburundi busubiramo vya bindi nyene gasavye u Rwanda ko rutanga bari abantu bahagarariye uwo mugwi w'iterabwoba ko baza mu Burundi kugira ngo baciga urubanza. Ivyo canke hirya y'ejo bikubisa agashi bakavuga bati abo badusaba turabatanze bagende baciga urubanza. Nibaza ko atana kimwe vyokonona mu migenderanire. Mbega iki co guhana abantu canke inkozi z'ibibi mu Rwanda hoho babivuga kwiki? U Rwanda rwashatse kugena amasezerano n'u Burundi, nibwo niba ushaka kutubigera ikiganiro cyabikoreho yo guhana abantu. Burundi buranga buranga kuko u Rwanda rwifuzaga ko rugira amasezerano. Hari abantu benshi bakekaho jenoside yakozwe hano mu Rwanda muri 1994 bahungiye Burundi, baba ari abanyarwanda cyangwa se n'abarundi babaga hano nabo bayikoze. Kubirebana n'abarundi ushobora kuvuga uti ya mahame mpuzamahanga, nta gihugu gitanga abantu bacyo, ariko niba nta gihugu gitanga abantu bacyo dushobora gukora dosiye bagakora nkete tukayoherezayo, bagakora nkete bakaza mu Rwanda bagakora nkete nk'uko ibindi bihugu byabikoze, bakagenda bakaburanisha. Sinzi niba ari ibyabaye kandi za manda zirahari. Hari kuba none hari abanyarwanda baba barakoze jenoside bakekwaho bakambuka bakajya i Burundi. Uburundi ibihugu bishobora kunegosiya bikaganira bakabohereza, ariko ubundi byakabaye byiza hari niba ibyo bitabaye vuga tugirana amasezerano yo guhana abantu bakoze ibyaha. Ibyaha yaba ari ibyaha bisanzwe, ibyaha ndengamupaka n'icyo ngicyo cya jenoside ntigisaza. Noneho mugahana abantu bihereye kuri ayo masezerano ntayabaye. Buretse gato uravuga ko ayo masezerano ntayahari. Ejo bundi twarabonye u Rwanda rushyikiriza u Burundi umuntu ngo wivye banki. Nibyo nyine nkubwira. Abantu bashobora kubiganiraho bitewe n'icyaha, bitewe n'icyakozwe, bakaba babyumvikanaho bagahana abantu. Byananirana mugomba gushingira ku masezerano mpuzamahanga y'ibihugu byombi ntahari. Hanyuma uwo muntu niba yaje agasaba ubuhungiro bigende bite? Hari ibintu bibiri. Ubuhungiro bwe ubusabwe bwe burakigwa, wamwohereza se? Burizwe, buremejwe, aracyari u Rwanda se cyangwa wabaye wa HCR? Burizwe, buranzwe, arajuriye. Ntekereza ko ibyo bintu uyu munsi ari byo byanaganirwagaho. Ari nayo mpamvu Abarundi kugeza uyu munsi batatubwira impamvu aribo bafashe icyemezo cyo kuva muri ibyo biganiro. Nyamara bari abantu nta nubwo ari n'impunzi, nyamara barabusabwe barabuga. Uko vyoba bimeze kose ibiganiro nivyo bishobora guheza uko kutumvikana. Baca umugani mu Kirundi ngo ibigiye inama bigira imana. Rero ntitwahava tugira ngo Yesu azorinda agaruka imipaka y'u Rwanda n'u Burundi idasubiye kugururwa. Oya, nizera yuko bazoganira hanyuma iyo mipaka igasubira kugururwa, kuko mu vy'ukuri ituguruwe abanyagihugu bato bato nibo bahombera, haba ku ruhande rw'u Rwanda canke ku ruhande rw'u Burundi.
rero ntaworeka gusaba leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda gusubira bakicara hamwe maze ibibazo bibagoye bakavyiga. U Rwanda n'u Burundi vyisanze bihana imbibe kandi no kubana bibwirizwa kubana na kare ngo umubanyi niwe muryango. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese, reka twibanarize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuro ry'abarundi bose turamuhaye kaze.